Mwiriwe neza bakundwa inshuti zanje bene data muri ngaha n'abadukurikiranira kuri radiyo. Kuri jewe n'amahigwe akomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku mugambi w'Imana, integuro y'Imana ihwanye n'iki gihe turiko turabamwo. Kubw'ivyo ngomba gusoma igisomwa cyasomwe mu mwanya mutoya, gisomwa na Rev. Miguel Bermudez Marine mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ikigabane cya 3. Reka turabe ku murongo wa 18 ukabandanya, havuga hati: ariko ivy'Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo bose bitari bwabe, yuko Kristo wayo azobabazwa, ivyo yabishikije ityo. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagugwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana, kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranirijwe kera, niwe Yesu. Ariko ijuru rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Ese Imana yotwemerera gutahura ijambo ryayo, umugambi wayo uhwanye n'iki gihe cyacu. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni ibanga ryo kugarurwa, gusubizwa ibintu byose. Murashobora gufata ibyicaro byanyu kugira ngo habe uku kugarurwa kw'ibintu byose. Hariho amasezerano akomeye y'Imana ari mu vyanditswe vyera, kandi buri rimwe mw'ayo masezerano yavuzwe n'Imana. Iyavuga biciye mu bavugishwa bera bo mu isezerano rya kera, iyavuga biciye no mu bavugishwa bo mu isezerano rishasha. Kandi turabona ko aya masezerano yose, turabona ko ashikirizwa ku munsi w'iherezo, ari cyo gihe cyo kugarurwa kw'ibintu byose bigasubizwa abatoranijwe b'Imana. Hanyuma hazoza iyindi ntambuko yo kugarurwa kw'isanzure ryose iyo riva rikagera. Rero reka turabe twebwe ibyo tugezeko kuri uyu munsi w'iherezo. Isezerano ni uko haza ibihe byo kugarurwa kw'ibintu byose. Iyo havuzwe ukugarurwa kw'ikintu, ni ukubera ko haba harabayeho kugwa. Ikintu kiba cyaravuye mu kibanza cyacyo, nicyo gituma gitegerezwa gufatwa kikagarukanwa bundi bushasha mu kibanza cyacyo. Gutyo rero kikaba kigaruwe, no kuvuga kigashigwa bundi bushasha mu kibanza cyacyo. Rero umuntu hariya mu itanguriro yaremwe n'Imana. Imana imuremera mu mubiri wiwe wa Teofaniya mu buringanire bwa 6, aho umuntu yabaye igihe gitoya. Kandi Imana nayo nyene yari iri ngaho mu buringanire bwa 6 mu mubiri wayo wa Teofaniya. Uwo mubiri kandi uzwi nka marayika w'Uhoraho, canke marayika w'isezerano, canke Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo yiyeretse Aburahamu, Isaka, Yakobo n'abandi bavugishwa batandukanye mu isezerano rya kera. Ibiyereka imeze nk'umumarayika afise umubiri, kandi yaranabiyeretse imeze nk'umugabo. Kandi Imana yavuze ko muri uyo marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, ariyo Mana yonyine ubwayo iri mu mubiri wayo wa Teofaniya, Imana yavuze ko mw'uyo marayika hari izina ry'Imana. Rero murabona ingene Adamu yabaye mu ubwo buringanire bw'Imana, mu buringanire bwa 6, uburinganire bwitwa paradizo.
aho ubwa mbere imana yaremeye adamu umubiri wa teofaniya, ni ukuvuga impwemu ya teofaniya. Gutyo rero adamu yabaye ngaho mu mubiri wiwe wa teofaniya, muri teofaniya imyaka kanaka, ariko hanyuma imana yaramuzanye mu mubiri w'inyama uremwe mu mukungugu w'ivu. Murabona, adamu ntiyari gushobora kurima ngo atunganye paradizo, itongo rya edeni, kuko muri uwo mwanya ntiyari bwashike mu mubiri w'inyama. Nicyo gituma imana yanamuremeye n'umubiri w'inyama, myihanganire, kugira ngo gutyo adamu aheze agabaganze itongo rya edeni, aheze arime itongo rya edeni. None mwoba muzi ikintu cya mbere imana yaremye icyo ari cyo? Igihe imana yaremye umuntu, imana yaremye umurimyi, kandi murabona yamushyize mu itongo rya edeni. Kubera iki? Kugira ngo we arime itongo rya edeni. Mbega umurimyi akora iki? Arima ubutaka itongo aba afise. Rero nimurabe ingene mwuko guca bugufi nk'uko ingene imana yashyizeho ikiremwa ngirakamaro cyane, icyo yo yari ishyize ku isi, aricyo kiremwa muntu. Turabona ko ibintu byose imana yabishyize munsi y'ubutware bwa Adamu. Ibiti, amafi, ibiguruka, ibikoko, byose yabishyize munsi y'inganji cyangwa munsi y'ubutware bwa Adamu. Kandi Adamu yari umwami, umutwara aganje ibintu byose, atwara byose. Ariko intwaro yiwe cyangwa ubutware bwiwe bwari gutegeza gushimangirwa akabuhabwa, bwari gushimangirwa. Ariko imbere y'uko abuhabwa neza, turabona ko imana kandi yamuhaye n'umufasha. Mbega uwo mufasha imana yamukuye he? Yamukuye mu rubavu rwiwe. Nicyo gituma iyo tubwiye umugore cyangwa iyo umusore abwiye umugeni wiwe ati ndagukunda, ntamubwira ati ndagukundisha umutwe wanjye wose, nta nubwo amubwira ati ndagukundisha ukuboko kwanjye kose, cyangwa ati ndagukundisha amaguru yanjye. Amubwira ati ndagukunda n'umutima wanjye wose, kuko mu rubavu rwiwe niho umugore wa mbere yavuye, Eva. Akara ko mu mara yiwe, igufa ryo mu magufa ya Adamu, kandi yaciye yitwa gute? Yiswe umugore. Hanyuma yarahinduriwe izina kubera ukugwa, kuko Eva risigura ngo nyina w'abari n'ubugingo bose. Rero murabona bo bari mu itongo rya Edeni, kandi aho hariho ibiti bibiri. Ibyo biti, murabona ibiti muri Bibiliya bishushanya abantu. Reka ibyo tubirabe neza. Ibiti bishushanya ibiremwa, abantu. Nimurabe neza ivyo ngaha kugira ngo mubone ishusho yavyo itahuritse, ishusho y'ivyo turiko turavuga, ishusho y'ivyo ivyanditswe bitwigisha, kugira ngo dushobore gutahura. Dutahure ko muri iyi migani, muri ibi bigereranya ibishushanyo, dutahure ko Imana ihashushaniriza canke ihagereraniriza ibintu vyo mu bwami bw'Imana. Muri Mateyo mutagatifu ikigabane cya 3 umurongo w'icumi ukabandanya, reka turabe umurongo w'8. Abonye Yohana, umurongo w'indwi, Yohana abonye benshi bo mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kugira ngo babatize, arababaza ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza?
nuko mwame imbuto zikwiranye no kwihana, mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu. Murabona, yariko arakoresha n'amabuye ashushanya iki? Ibiremwa abantu, abana ba Aburahamu. Mbere yariko aranakoresha n'imvuvyi canke inzoka kugira ngo ashushanye abo bafarisayo canke abasadukayo. Abafarisayo bari baje ahari bamujeko, atari kugira ngo bizere, ariko kugira ngo barondere ico bomufatirako kitari mu vyanditswe, kugira ngo bamucire urubanza nk'umuvugishwa w'ikinyoma baheze bamwicisha amabuye. Ni kuvuga ko batari baje kubera ko bashaka kumva ijwi ry'Imana ngo baheze bihane, ahubwo bari bazanywe no kunegura kugira ngo barondere ingene boshobora gucira urubanza rwo gupfa Yohana. Yohana arabandanya avuga ati, ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Mbega yari kavuga ibiti ibihe? Yari kavuga ibiremwa abantu. N'Umwami Yesu Kristo nawe yarakoresheje ibigereranyo, iyi migani muri Matayo mutagatifu igabane ca 15 umurongo wa 13 aratubwira uku gukurikira. Turabe mu kigabane ca 15 Matayo umurongo wa 13. Umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo aratubwira ati, ngira nsoma ico canditswe, haravuga hati, arabishura ati, igitewe cyose Data wo mw'ijuru atateye kizorandugwa. Aha yariko ashushanya ibiremwa abantu, abashushanya mu bitegwa. No mu mugani w'ugwamfu n'uburo, Kristo akoresheje ingano yarashushanije abana b'ubwami, abana b'Imana. Ugwamfu nabwo arushushanyamo abana b'umubi. Iyi migani cyangwa uducamugani cyangwa ibintu by'ibigereranyo n'amashusho n'ingero bishushanya ibintu biba biri mu mugambi, mu nteguro y'Imana. Kandi ibintu byose Imana ibigiye gukora, ibintu byose Imana izokora bishushanijwe mu vyanditswe byose. Buri gihe mwebwe muzokwama mubona ibigereranyo vy'ivyo Imana ikorera muri buri gihe. Mwebwe muzobona n'ibigereranyo vy'ivyo Imana izokora no muri kazoza. Nuko rero ni ingirakamaro cyane kumenya ibi bigereranyo, kugira ngo gutyo dushobore kubona ibiba vyaratangajwe vyo mu gihe umuntu abayemwo n'ibiba vyaratangajwe vyo muri kazoza. Rero turabona ko muri ibi bishushanyo, ibi bigereranyo vy'ibiti, ibitegwa n'ibindi bintu nk'ivyo, murabona no mu nzoka naho, kuko Yohana yaravuze, ariko avuga ko abo bantu yaravuze ati, mwa ruvyaro rw'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Na Kristo nawe yaravuze ku nzoka, ariko avuga abantu bahagurutse kumugwanya. Rero vyongeye Bibiliya mu Itanguriro iratubwira ku nzoka ariyo yari ifise ubugunge iburusha ibindi bikoko byose vyo mw'ishamba, kandi iyo nzoka yarahenze Eva. Rero reka turabe ibi biti bibiri byari biri mu itongo rya Edeni. Igiti cy'ubugingo ni Kristo, igiti nacyo kimenyekanisha ikibi n'icyiza ni Sekibi. Kandi kugira ngo umuntu ashobore kujya kuri kimwe kuri ivyo biti bibiri, kimwe muri ivyo biti gitegerezwa kubanza kwambara umubiri, kugira ngo gutyo umuntu aheze ajye. Rero murabona Sekibi yambaye umubiri mu nzoka.
inzoka nticyari igikoko gikwega inda hasi nk'uko mwebwe ubu muzi inzoka, ahubwo inzoka, ubwo bwoko bw'igikoko cyitwa inzoka, cyari igikoko gisa cyane n'ikiremwamuntu, cyari kiri hagati y'inguge n'ikiremwamuntu, cyari kirekire kiruta ikiremwamuntu, gipima nk'imetero 2 cyangwa 3, imetero zirenga 2, nk'imetero 3, kandi cyari gifise umubiri usa n'uw'ikiremwamuntu, cyagendagenda gihagaze, cyaravuga. Murabona hariya cyaravuganye na Eva mu itanguriro mu kigabane cya 3, kandi cyari gifise ubugunge, cyariyumvira. Nimuraba ibintu byose inzoka yari ifise. Iyo havuzwe inzoka, twese turamenya ko hari inzoka y'ingabo n'inzoka y'ingore. Uko rero niko byari bimeze kubwo bwoko bw'inzoka bwari buri hariya mu gitabo cy'itanguriro. Ubwo nibwo bwoko bw'ikiremwa abashakashatsi bagumye bagerageza gusubira gutora, kandi bagiye barabona gusa ibisigarira amagufa yavyo, kandi iyo babonye amagufa yavyo, imibiri yavyo ibisigarira, baca bavuga bati umuntu yabayeho haheze imiliyoni 2 z'imyaka, kuko twabonye igisigarira cy'umubiri umaze imyaka imiliyoni 2, hanyuma bakabona ikindi gisigarira cy'umubiri, amagufa amaze imyaka 20,000, bakavuga bati twabonye ibisigarira by'umubiri umaze imyaka 20,000, bagaca bavuga ati rero umuntu yabayeho haheze imyaka 20,000, bakabona ibindi bisigarira by'umubiri bw'ubwo bwoko bw'inzoka, ibisigarira by'umubiri bimaze imyaka 100 y'amamiliyoni, bagaca bavuga bati umuntu yari asanzwe ari ku isi haheze imyaka imiliyoni 100, gutyo gutyo. ni ukugira ngo mubone akarorero k'ibyo ngomba kubabwira. Kandi rero bo ntibaba bazi ko ibyo ari bisigarira by'imibiri ya bwa bwoko bw'inzoka ikiremwa cyabayeho, kandi kubera umuvumo Imana yavumye inzoka kubera guhenda Eva, ikaba yaramuhenze, habaye ukumuryoshya. Mu byanditswe haravuga hati ntiduse nka Kayini yari uwa wa mubi, yica murumuna we Abeli. Nimba Kayini yari uw'umubi, Adamu rero siwe yari umubi. None uwahenze Eva ninde? Ni inzoka. Umwana w'inzoka rero yabaye Kayini. Icyo nicyo gituma ubwoko bw'ibiremwa abantu bahombye uburenganzira ku bugingo budashira no kuronka umubiri uhoraho, kuko nticyabaye icyaha cyo kurya icyamwa gifadika kitumenyereye, ahubwo cyabaye icyaha cyo guhemuka. Eva yahemukiye aca inyuma umugabo wiwe Adamu, yamuhemukiye amuca inyuma. Eva be n'uwo mugabo wo mu bwo bwoko bw'inzoka, uwo mugabo yari arimwo sekibi yambaye umubiri. Icyo gikoko inzoka nticyari gifise ubugingo, ariko cyari gifise ikibanza cyojamo ubugingo. Aho rero niho sekibi yinjiye, yambara umubiri mu gikoko, mu nzoka. Aho rero niho hari ibanga ry'igicumuro cya hariya mu itongo rya Edeni. Aho rero turashobora kubona ibiti bibiri, igiti cy'ubugingo aricyo Kristo, n'igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza cyambaye umubiri mu nzoka, iraheze ihenda Eva, ituma ubwoko bw'ibiremwa abantu bagwa bava mu bugingo budashira, bahomba uburenganzira ku gitabo gihesha uburenganzira icyo yari yahawe n'Imana Adamu. Kandi umuntu ahombye uburenganzira bwiwe, turabona ko acyaboneka ku isi, araza ku isi akabaho umwanya muto hanyuma agapfa. Uko niko kuri kw'ikiremwa muntu, kwibiba ku kiremwa muntu. Rero nimurabe ukwirata abantu benshi baba bafise, ariko nimurabe baraza gusa bakamara umwanya muto ngaha hanyuma bakagenda barasaza.
kandi iyo bakiri bato bamwe barirata cyane kuko baba ari abakobwa beza cyangwa abahungu beza, hanyuma bashikana imyaka 70 cyangwa 90, nihongera kuboneka bwa bwiza bari bafise igihe bari bagifise imyaka 18 cyangwa imyaka 30 cyangwa 40. Kubera iki? Ivyanditswe bivuga yuko ubuto n'ubusore ko ari iki? Ko ari ubusa. Rero hategeza kuba hariho intumbero ituma twebwe turi ngaha. Iyo ntumbero n'umugambi w'Imana uba uhwanye n'igihe umuntu abayemwo, kugira ngo umuntu ahure n'Imana n'umugambi wayo, aheze aronke imbabazi z'ibyaha vyiwe, ibyaha vyiwe vyozwe mu maraso ya Kristo, aronke mpwemu wa Kristo, gutyo avuka ubwira kabira vyagwe n'amazi na mpwemu, aronke umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa 6, kuko hereye igihe kiremwa muntu cagwa, umuntu yagiye aza aravukira ku isi, aza araronka umubiri upfa ubora umara igihe gito, kandi yagiye araronka impwemu yo mu isi yo mu buringanire bwa 5, mu gihe mu by'ukuri yategerezwa kuronka umubiri wo mu buringanire bwa 6, umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa 6, impwemu ya teofaniya mu buringanire bwa 6 bwa mbere, akaba mw'uwo mubiri umwanya muto, hanyuma agaheza akaza kuri iyi si akambara umubiri ngaha. Ariko kubera ukugwa kwabereye mu itongo rya Edeni, umuntu yagiye araza biciye mu guhura k'umugabo n'umugore, kuko hariya mu itongo rya Edeni baratomboje bamenye ingene ubwoko bw'ibiremwa abantu bari kuza. Rero umuntu aje biciye mu gitsina aba ariko urubanza rw'urupfu, kuko ingero y'icyaha n'urupfu. Kandi murabona umuntu aza mu buryo nk'ubw'ingene Eva yacumuye be n'inzoka. Rero murabona kwica arico gituma hakenegwa amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo atwoze icyaha cyose. Nicyo gituma Kristo yaje, igiti cy'ubugingo, yambaye umubiri yigize umuntu kugira ngo akore igikorwa cyiwe cy'ubucunguzi. Rero uhereye ku munsi wa Pentekote ukabandanya, bagume bariko baravukira mu bwami bw'Imana amamiliyoni y'ibiremwa abantu, bizera Kristo nk'umukiza wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka mpwemu wa Kristo, gutyo rero bakavukira mu buringanire bwa 6, bakaba bavukiye mu uwo mubiri wa teofaniya mu buringanire bwa 6. Baronse uwo mubiri wa teofaniya ari wo witwa marayika w'Uhoraho, ashagaje impande zose z'abamwubaha, akabarokora, akabakingira, kugira ngo hanyuma ku munsi w'iherezo umuntu aheza aronke umubiri uhoraho. Abamaze kugenda ariko bakaba bari barizeye Kristo, barakiriye mpwemu wiwe yera, bazozuka ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi c'indwi, arico gihe c'ukugarurwa kw'abatoranijwe b'Imana. Natwe abereho turi bazima tuzohindurwa, turonke umubiri uhoraho. Gutyo rero tuzoba tugize ishusho n'akameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Murabona ko umubiri mushasha tugiye kuronka ntuzoza biciye mu guhura k'umugabo n'umugore ngo vyagwe n'umugore, ahubwo uzoza biciye mu kurema kw'Imana. Kristo azoremera umwe wese wo muri mwebwe andemere nanje umubiri uhoraho. We azohindura iyi mibiri tubaye tukiri bazima, abapfiriye muri Kristo nibazukira mu mibiri ihoraho, imibiri bazozukiramwo, natwe tuzohindurwa, natwe nyene turonke umubiri uhoraho. Imana kugira ngo ireme umubiri uhoraho w'abagiye, abamaze gupfa, izokura mu mukungugu w'ivu ibaremera umubiri mushasha. Kuri twebwe natwe nyene izokura mu mukungugu w'ivu ituremera umubiri mushasha. Mbega none nihe hari uwo mukungugu w'ivu izokoresha? Uyu mubiri ni wo mu mukungugu w'ivu. Nukuvuga yuko mwebwe nanje nyene dusanzwe kugeza ubu dufise umukungugu w'ivu uw'Imana izokoresha kugira ngo iwuhindure, iheze ireme umubiri uhoraho. Rero murabona ingene uyu mugambi w'Imana wose uzoba umugambi uhwanye n'umunsi w'iherezo, arico gihe c'ukugarurwa kw'ibintu vyose. Ukugarurwa kw'ibintu vyose kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo atari ukugarurwa gusa
ugusubizwa mu kwizera kw'ababyeyi abigishwa, ahubwo ugusubizwa mu byo Adamu byose na Eva batakaje mu kugwa, ugusubizwa mu mibiri ihoraho, ugusubizwa mu bugingo budashira, ugusubizwa mu ntwaro ihoraho, ugusubizwa byose ibyo Adamu na Eva bari bafise imbere y'ukugwa. Icyo cyo gituma Kristo yapfiriye ku musaraba i Karuvariyo kugira ngo aducungure, agure abo bose banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Gutyo ku munsi w'iherezo rero yarasezeranye ko haba ukugarurwa mu mwuzuro, gusubizwa mu bugingo budashira turonse umubiri uhoraho, kugira ngo tubeho ibihe bidashira turi nk'abami n'abaherezi mu nganji y'ubwiza ya Yesu Kristo, inganji y'imyaka 1000, hanyuma naho mu nganji y'ibihe bidashira, kuko ubwo bwami bwa Yesu Kristo buzoba ari ubw'ibihe bidashira. Rero turashobora kubona ko ku Mana hariko haraza havuye ukugarurwa kw'ibi bintu byose ibyo Adamu na Eva batakaje mu kugwa. Ariko kugira ngo habe uko kugarurwa kw'ibyo bintu, hakenerwa ko igitabo gihesha uburenganzira ku majuru n'isi, gihesha uburenganzira ku vyaremwe byose, arico kiba kiri mu kuboko k'iburyo k'ibyagiye ku ntebe mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 umurongo wa 1 ukabandanya. Bikenerwa ko cyakigwa mu kuboko kw'iburyo k'ibivyagiye ku ntebe kikazingururwa, hagakora ukwishuzwa, ukwisubiza ibyo byose Kristo yacunguye, hakishuzwa ivyaremwe byose akavyisubiza, ushizemo n'ikiremwa muntu. Byahishuriye hano ikigabane cya 5 umurongo wa 1 ukabandanya, haravuga hati, mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye kuri ya ntebe cyanditse imbere n'inyuma, kidombagijemo udushasharandwi tukimatanije tudomyemo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati, ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntihagira uwo mw'ijuru cyangwa uwo ku isi cyangwa uw'ikuzimu ashobora kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Nanjye ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati, nacurira. Iyi ntambo yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishyitsi cya Dawidi, yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Aha umukuru yabwiye Yohana ko hariho uwakira icyo gitabo akakizingurura, ari we yanesheje, kandi we niwe umwe rudende abereye kwakira icyo gitabo. Icyo ni igitabo gihesha uburenganzira ku majuru n'isi, ni igitabo cy'ubucunguzi, ni igitabo cy'ubugingo, ni igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, aricyo kiri mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Kandi kugira ngo ibintu byose bigarugwe, bikenerwa ko icyo gitabo kigaruka mu bwoko bw'ibiremwa abantu, kuko ubwoko bw'ibiremwa abantu umuntu ntiyoshobora gusubizwa mu bugingo budashira. Icyo gitabo gihesha uburenganzira atagisubijwe ngo umuntu agisubizwe. Rero tubandanye dusoma, haravuga hati, mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo 4 no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nibyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zijya mu isi yose. Araza agikura mu kuboko k'iburyo kw'ibyagiye kuri ya ntebe. Rero murabona umukuru yabwiye Yohana ati, nturire. Yohana yari kararira kuko we yari azi ko hatabonetse n'umwe abereye kwakira icyo gitabo ngo amenye ibikimatanije. Byose byari kuba bizimiye, byose byari guca bisubira kuba uko byari biri imbere y'uko biremwa. Ni ukuvuga ko byose byari guca bisubira ku Mana, kandi Imana yonyine niyo yari kuguma iriho, ariko ibindi bintu byose byari guca bivaho, ntibyari kongera kubaho, kandi byose byari guca bisubira kuba icyiyumviro kiri mu bwenge bw'Imana. Ni ukuvuga ko byose byari guca biba uduce tugize Imana cyangwa ibyiyumviro bigize Imana, ariko ibyo bintu bikaba bitariko biragaragara. Ariko umukuru yarabwiye Yohana ati, ntacurira. Ni ukuvuga iyo umuntu abwiwe ati, reka kurira, aba ariko arahumurizwa, ahozwa. Kandi abwiwe ati, raba reka kurira, kuko iyo ngorane ufise cyangwa uri kurabona
irafise umuti. Kandi niba bagira bakwereka umuti, aho nyene ucuhanagura amarira ku maso kugira ngo witegereze, kuko nta n'umwe yokunda kuba ariko ararira. Umuntu arira kubera imvo kanaka, abitewe n'umubabaro cyangwa umunezero. Kandi Yohana ntiyariko arizwa n'umunezero, ahubwo yariko arizwa n'umubabaro. Ivyaremwe byose vyari guca bihinduka ubusa, byari guca bivaho ntibyongere kubaho. Ico egome cyari ikintu kibabaje cyane. Nivyo Yohana yariko arabona, kuko nta n'umwe yariko arabona abereye, haba mu ijuru canke ku isi canke ikuzimu, yo kwakira ico gitabo akazingurura ico gitabo kimatanishijwe udushashara. Ariko mukuru yaramubwiye ati, reka kurira, raba intambwe yo mu muryango wa Yuda yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Amubwiye gutyo, ubwo nyene Yohana yaciye yitegereza, araraba iyo ntare. Yohana aravuga ati, mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati y'aba bakuru umwagazi w'intama ahagaze, asa n'uwishwe, afite amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nibyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Araza agikura mu kuboko k'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Rero aha biboneka umenga harimo kudahuza, kuko umukuru yamubwiye ati, rabe intambwe yo mu muryango wa Yuda. Yohana yitegereje ico yabonye umwagazi w'intama. Mbega hoba harimo kudahuza, ukuvuguruzanya kanaka ngaha? Biboneka umenga harimo kudahuza, ariko mu by'ukuri nta kudahuza, nta kuvuguruzanya na kumwe kurimwo ngaha. Uyu mwagazi w'intama ariwe kandi k'uwo mukuru ari intare yo mu muryango wa Yuda, yaraje yakira mu kuboko kw'ivyagiye ku ntebe, yakira igitabo kimatanishije udushashara ndwi. Nta nubwo yari intare cyangwa ntabwo yari umwagazi w'intama, yari umuntu, kuko yaraje arakira ico gitabo. Umwagazi w'intama ntiyoshobora kwakira igitabo, n'intare nayo ntiyoshobora kucakira uretse icakirije umunwa. Ariko nimurabe, Kristo niwe ntare yo mu muryango wa Yuda, kandi byongeye Kristo niwe mwagazi w'intama w'Imana wapfiriye ku musaraba i Karuvariyo. Mbega Yohana umwigishwa yamumenye gute? Yohana umwigishwa yamumenye nk'umwagazi w'intama w'Imana yapfiriye ku musaraba i Karuvariyo, kuko niko Yohana umubatiza yamwerekanye ati, nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Ariko umukuru yari karamubona nk'intare yo mu muryango wa Yuda, kuko yari yavuye ku ntebe yo kuvugira abantu kugira ngo arenguke imbere y'Imana, imbere y'intebe y'Imana, kugira ngo yakire igitabo, gutyo aronke uburenganzira bwatumye apfa, kugira ngo akore ukugarugwa kw'ibintu byose. Kandi Kristo yakiriye igitabo gihesha uburenganzira, aho byose rero biba ari ivyiwe. Aho niho rero ivyabonywe n'umuvugishwa Daniyeli bishitswa mu kigabane c'indwi, aho umwana w'umuntu ari we Kristo aza kuri wa wundi wa mbere na mbere, baramumushikiriza, aca ahabwa inganji n'icubahiro n'ubwami, kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. Ingoma yiwe n'ingoma itazovaho, kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazohangura. Daniyeli kigabane c'indwi umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Uwe aronka ubwo bushobozi, inganje, ubutware n'ubwami. We yakiriye ico gitabo agikuye mu kuboko k'iburyo kw'ivyagiye ku ntebe, kuko aronka igitabo gihesha uburenganzira, aho abaronse uburenganzira bwose buri mu ico gitabo gihesha uburenganzira. Ni nk'uko iyo hari isezerano gitongo, ni ukuvuga icyanditswe cy'itongo. Icyo cyanditswe kiba kiriko izina ry'umuntu, kandi muri icyo cyanditswe haba harimwo inzu cyangwa inzu nyinshi. Reka tuvuge inzu nyinshi, hariko inzu nk'umunani, hakaba hariko ibiti, hakaba hariko amahegitare kanaka y'ikibuga. Ibyo byose biba biri muri icyo cyanditswe.
kandi aho haba hariko izina ry'umuntu mwene iryo tongo. Ariko uwo muntu ntiyoshobora kurenguka ngo avuga ati jewe ndi mwene iri tongo. Ivyo ni vyiza cyane, ariko mu gihe hoba hakenewe ikivyemeza, icemezo muri sentare, ikivyemeza ni icyanditswe, icyanditswe kiriko izina ry'uwo muntu, icyanditswe kivuga ku bijyanye n'iryo tongo, kandi kikerekana ko iryo tongo ari iry'iwe. Ribaye ryaragurishijwe bikaboneka ko we rero yariguze. Rero icyo gitabo gihesha uburenganzira igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ni icyanditswe, kirimwo vyose ivyo Kristo yaguze, akabigura amaraso yiwe y'igiciro igihe yapfira ku musaraba i Karuvariyo. Ivyo ni ivy'Imana, ariko mu itongo rya Edeni byari byaratakaye, kandi Sekibi yari yanyaze arigarurira itongo ry'Imana, arigarurira iragi ry'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero Kristo ari we yapfiriye ku musaraba i Karuvariyo yararishe ikiguzi, araheza gutyo agura iryo tongo riri mw'icyo cyanditswe, mw'icyo gitabo kimatanishijwe udushasharandwi. Kandi imbere ya sentare y'Imana, murabona icyo gitabo gitegerezwa kuzingurugwa, kandi murabona ko icyo gitabo kiba kiri mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye ku ntebe, ni ukuvuga ariyo Mana, umucamanza w'isi yose. Kristo rero umwagazi w'intama w'Imana ari we kandi ari intare yo mu muryango wa Yuda, arakira icyo gitabo akakizingurira mu ijuru, kandi mu ijuru rero arisubiza ibyiwe, agaheza akaza ku isi. Mu byahishuriwe Yohana, hanyuma mu byahishuriwe n'ikigabane c'icumi, aza afise ako gatabo kamaze kuba kazinguriye kare mu kuboko kwiwe. Ako n'agatabo kari kazinze uhereye igihe ikiremwa muntu cagwa mu itongo rya Edeni. Turabona ko umuntu atari yarigeze amenya ibijyanye n'icyo gitabo, kandi naho byari biri mu guhishurirwa kuri mu byahishuwe no mu buvugishwa bwa Daniyeli, umuntu ntiyatahura icyo ari cyo icyo gitabo. Ariko ubu murabona ingene Imana yemera ko abana bayo bamenya icyo ari cyo icyo gitabo, icyo gishushanya kuri twebwe, kandi bakamenya ko icyo gitabo gihesha uburenganzira cyakiriwe na Kristo mu ijuru kikazanwa ku isi. Bisigura kwaho umuntu abagira asubizwe mu bugingo budashira bundi bushasha. Icyo cyo gituma Kristo mu byashyuriye hano ikigabane c'icumi aza afise agatabo kazinguriye mu kuboko kwiwe, kugira ngo ashobore guhamagara no kwegeranya abatoranijwe biwe, kandi azana abapfiriye muri Kristo bazukiye mu mibiri ihoraho, natwe bakiriho turi bazima, ashobore kuduhindura aduha umubiri uhoraho nk'uko we yabisezeranye, kugira ngo tugire ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Umwana w'Imana wese yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama azosubizwa mu bugingo budashira, azoronka umubiri uhoraho, aronke n'impwemu ya Teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu, ari wo mubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi twese tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Uku gusubizwa mu bugingo budashira ku batoranijwe b'Imana biba ku munsi w'iherezo, aricyo kimpumbi c'indwi. Kandi byongeye uwo ni umunsi w'Imana, kuko umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi nayo ni nk'umunsi umwe. Turabibwirwa n'Imana biciye mu muvugishwa Mose muri Zaburi ya 90:4, kandi Imana iranabitubwira biciye mu mwigishwa Petero mu cece ciwe cya kabiri kigabane cya 3:8, iratubwira ko umunsi umwe ku Mana ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ikaba ari nk'umunsi umwe. Rero
nimurabe ingene ukugarurwa kw'ibintu byose kuba ku munsi w'iherezo. Rero umuntu azoronka amahirwe yo kurya icyo gitabo gihesha uburenganzira. Ako gatabo murabona ko ako gatabo ariko kari mu ijuru atanumwe yari ashoboye kukaraba cyangwa kukazingura cyangwa kugasoma. Ubu mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane c'10 nimurabe ikiba kuri ako gatabo. Mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso yiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga imusozi, asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Ni Kristo abaje, ni ukuza kwa Kristo mu bicu, nk'uko Yesu Kristo yabivuze muri Matayo 24 umurongo wa 30 kabandanya. Reka dusome n'icyo cyanditswe nacyo kugira ngo tubone ishusho iboneka neza. Haravuga hati, buno ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje ku bicu byo ku ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijuru rirenga ry'inzamba, bakoranya abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Aha turahafise ubuvugishwa bwatanzwe na Kristo, no mu Vyahishuriwe Yohana naho turahafise umuco mwinshi ku bijyanye no kuza kwa Kristo mu bicu. Aha turamubona aje mu gicu yambaye igicu, kandi azafise agatabo kazinguriye mu kuboko kwiwe. Ni Kristo marayika w'inkomezi abaje mu bicu kugira ngo hanyuma agaragarire ku isi mu mubiri w'umuntu. Gutyo rero ijambo bundi bushasha yongere yambara umubiri, abagaragariye mu mubiri kugira ngo aduhe kujya ku icyo giti cy'ubugingo. None azoduha kujya iki? Ni ikihe cyamwa cy'igiti cy'ubugingo? Azoba ariko araduha kujya kwako gatabo kazinguruye. Ariko hariho urutonde rw'Imana rushitswa kugira ngo dushobore kujya kwako gatabo kazinguruye. Nimurabe mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane c'10 umurongo w'8 ukabandanya. Haravuga hati, ryajwi numvise rivuye mu ijuru nongera kuryumva rimbarira riti, genda wabire igitabo kizinguruye kiri mu kuboko k'umumarayika ahagaze ku kiyaga n'imusozi. Nja aho uwo mumarayika ari, ndamubwira kumpa ako gatabo. Arambarira atenda ugatonsomere, karakururira mu nda, ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki. Nabira ako gatabo ngakura mu kuboko k'umumarayika ndagatonsomera, mu kanwa kansosera nk'ubuki, maze kukarya mu nda hacika umururazi. Barambarira batukwiye kuzosubira kuvugishwa ivy'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Murabona ko ako gatabo atanumwe yari ashoboye no kukaraba igihe Kristo aba kakiriye mu ijuru akakazingurura, hanyuma akakazana ku isi mu kuza kwiwe, hanyuma acagahereza umuntu. Yohana umwigishwa cyangwa intumwa yabaye ishusho n'urugero, yashushanije ishengero ry'umwami Yesu Kristo n'intumwa zaryo. Ishengero ririko riraca mu ntambwe zaryo zitandukanye cyangwa mu bihe byaryo bitandukanye. Kandi turabona ko Yohana umwigishwa cyangwa intumwa ariko arashushanya ishengero n'abamarayika ntumwa baryo. Yohana ishengero ryagumye ririko rirabona Kristo ariko aragaragara uva mu gihe ujya mu kindi, kandi Kristo yararihaye ijambo ry'iwe uva mu gihe ujya mu kindi. Ariko ku munsi w'iherezo Kristo azoduha ijambo ry'iwe ryose, azoduha ubutumwa bwiwe bwa nyuma. Icyo nicyo gituma Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka azoba ariko araduha kujya ku icyo gitabo gihesha uburenganzira, agihereza umumarayika n'umwe wiwe kugira ngo akijye. Ni ijambo, we ajya ijambo rirasosa mu kanwa kiwe, kuko nta kindi kintu na kimwe kiriho kisosa kiryoshe mu kanwa cyo kuvuga kurusha ijambo ry'Imana.
kugira ngo ikintu kivugwe nta kindi kintu kiriho kiryoshye nk'ijambo ry'Imana, ariko mu nda ho rizoba umururazi. Ni ukuvuga ko kubera iryo jambo azohura n'ibigeragezo, uguhamwa, ugufyondwa, ugutotezwa n'izindi ngorane nyinshi. Ariko ni byiza ko umuntu yoba afise ijambo ry'Imana, naho umuntu yoca agira ingorane, kurusha hatogira ingorane ariko akaba adafise ijambo ry'Imana. Mbega umuntu vyomumarira iki kunguka ivy'isi vyose agahomba ubugingo bwiwe? Ntaco vyomumarira. Kandi wumva amajambo yanje akizera uwantumye, uwo afise ubugingo budashira. Rero ntaco bitwaye ivy'umururazi umuntu yocamwo kubera ijambo ry'Imana, aba afise ubugingo budashira. Kandi hanyuma amarira yose azoyahanagurwa, azoyahozwa. Kandi aho ntazokongera no kwibuka iby'umusonga, ibigeragezo n'imibabaro yaciyemwo. Ni ukuvuga ngo ntazonibuka cyangwa ngo yumve umusonga, kuko ivyo bimara umwanya muto, ariko ijambo ry'Imana ryo rihoraho ibihe byose. Kandi gukora ubugombe bw'Imana nawe nyine ahoraho ibihe bidashira. Rero murabona ingene iri jambo liza ku munsi w'iherezo. Kandi uyu mumarayika yashushanijwe muri Yohana intumwa cyangwa umwigishwa, ari we ajya iri jambo, yakira iri jambo akarirya, yakira aka gatabo akakarya. N'umumarayika w'umwami Yesu Kristo wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami, ariyo ntumwa y'intambwe y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ari iryo jambo, ubwo butumwa, ako gatabo, hanyuma iryo jambo, ako gatabo aragasangiza ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kuko uwo n'umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa ahabwa izo mfugwa zo mu buryo bw'impwemu, akaziha abatoranijwe n'Imana mu nzu y'Imana mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Nk'uko abamarayika n'umwandwi nabo babaye abashumba b'ubwenge b'abizigirwa bo mu bihe byabo, batanze imfugwa zo mu buryo bw'impwemu zihwanye na buri gihe baziha abana b'Imana. Matayo mutagatifu igabane cya 24 umurongo wa 42 kugeza kwa 47 haratubwira ku mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa. No mu kigabane cya 12 muri Luka umurongo wa 35 kugeza kwa 44, no mu kigabane cya 13 muri Mariko mutagatifu. Kandi murabona ingene ku munsi w'iherezo twari kuzoba rero turiko turumva ubutumwa bumenyekanisha ibintu byose bigiye kuba vuba, kuko ubwo nibwo ubutumwa buzanwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ari we ajya agatabo aherezwa. Agatabo kari kazinze, ariko kugeza ubu kakaba kazinguruye. Kandi we rero araheza akavugishwa iby'amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi, akavuga ibintu bigiye kuba kw'ayo mahanga, amoko n'indimi nyinshi. Akavuga vyaba ibihano vy'Imana bigiye kuza ku isi, ku mahanga, ku moko n'indimi. Akavuga n'imigisha y'Imana nayo igiye kuza ku mahanga menshi, ku bihugu vyinshi, ku bavuga indimi nyinshi. Rero murabona hazobaho ibihugu bizokwakira ibihano vy'Imana, habeho n'ibihugu navyo bizokwakira imigisha y'Imana. Ibyo byose bizohishurwa n'umumarayika wa Yesu Kristo, abihishurira ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami. Kuko uwo ni intumwa irungikwa na Kristo kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu bigira bibe vuba. Ivyo Kristo yavuze mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa 1, ahavuga ati duguze hano nkwereke ibigira bibeho hanyuma y'ivyo. Duguze hano no kuvuga mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aho rero Kristo agaragariye mu mumarayika n'umwe wiwe, aratumenyesha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Iyo n'umuvugishwa w'ikiringo kinini cy'ubwami, azazanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ariko aravuga ijambo ry'Imana, ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Uyo n'umumarayika ku munsi w'iherezo ajya ku gatabo, agaheza akavugishwa iby'amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi, areza akamenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 6, ibintu Kristo yavuze ko yari kuzomenyekanisha, akabimenyesha abaduza aho yari ari.
kuko yari kuzoba agaragariye ngaha hejuru mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, agaragariye mu mumarikanwa wiwe. Rero biciye mu mumarikanwa wiwe, uko niko amenyekanisha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Byajuru Yohana 22:6 haravuga hati, arambarira ati aya majambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igira impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibe vuba. Nibiciye muri nde hamenyekanishwa ibintu bigira bibe vuba? Bimenyekanishwa biciye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, kuko uwo ni igikoresho cya Kristo, igikoresho icyo Kristo yari kuzoba agaragariyemo ku munsi w'iherezo. Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragariye mu mumarayika wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Kubera iki? Kugira ngo bigarugwe kuri uyu munsi w'iherezo, dusubizwe mu bugingo budashira, turonke umubiri uhoraho, kandi dusubizwe mu bwami bw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo mu nganji y'ubwiza, iyo Kristo azoba afise ngaha ku isi, inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kugira ngo tube mu iyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 turiko turaganza na Kristo, dukenera kuronka umubiri uhoraho, dukenera kubanza gusubizwa mu bugingo budashira, tukaronka ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Mu byashyira Yohana 22:16 naho nyene Kristo aratubwira ko mu mumarikanwa wiwe akatubwira ati, jewe Yesu nimye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Mbega Yesu Kristo atuma nde kugira ngo ashingire intahe ibi bintu bigira bibe vuba? Atuma umumarayika wiwe. Biciye mu mumarayika wiwe, uko niko Kristo azoba agaragaye mu buryo bwa mpwemu yera, ariko aratuvugisha, ariko araduha kujya kw'icyo gitabo, icyo we yazingururiye mu ijuru akakizana ku isi. Mu byashyiriye hano ikigabane cy'icumi. Kandi biciye mu butumwa bwa Yesu Kristo bwatanga biciye mu mumarayika wiwe, uko niko twebwe twakiriye ubwo butumwa tuburiye mu bugingo bwacu, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. N'ijambo riba ririko riraza ku batonzwe b'Imana ku munsi w'iherezo. Abatonzwe b'Imana nabo bariko barakira iryo jambo, baryakira muri mpwemu yera biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo. Turiko turajya iryo jambo mu bugingo bwacu, gutyo rero turiko turagaburira ubugingo bwacu kuri uyu munsi w'iherezo. Imana murabona ijambo ryayo irishirahe aha mu byashyiriye hano ikigabane cy'icumi, rishigwa mu kanwa k'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ari we yashushanyirijwe muri Yohana umwigishwa canke intumwa. Kugeza ubu Yohana umwigishwa ntakiri ngaha ku isi, ariko ku munsi w'iherezo hari kuzoba hari umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Rero mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo hari gushikirizwa iki cyanditswe. None ni kubera iki we ajya iki gitabo hanyuma agaca avugishwa iby'amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi? Kubera ko we ni umuvugishwa w'ikiringo cy'ubwami, kandi umwami uhoraho ntacyo azokwigira akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe abo avugisha. Ibyo biri muri Amosi ikigabane cya 3:7. Kandi mu gusubira mu vyagezwe ikigabane cya 18:15 kabandanya, umuvugishwa Mose aratubwira ati, uhoraho Imana yanyu azobahagurukiza uvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mubi wanyu, azabe ari we mwumvira. No ku murongo wa 18 ukabandanya muri iki kigabane nyene cya 18, umurongo wa 18 mu gusubira mu vyagezwe arabananya avuga ati, haravuga hati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe. Ni ukuvuga Imana yari kibwira Mose iti, nzohagurukiriza abantu umuvugishwa muri bo ameze nkawe, ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. Mbega nihe Imana ishira amajambo yayo? Ni mu kanwa k'umuvugishwa yo ibirungitse. Icyo nicyo gituma Bibiliya yaje biciye mu bavugishwa b'Imana, kuko Imana yagiye irashyira mu kanwa kabo ijambo ryayo. Bo baravuze iryo jambo kandi rirandikwa, rero turarifise ryanditswe. Azobabarira ibyo ndamugeze vyose. Mbega umuvugishwa avuga iki yarungitswe n'Imana? Avuga ivy'Imana imugeze vyose, kandi Imana ishira mu mutima wiwe no mu kanwa kiwe ivyo bintu kugira ngo bivugwe.
kandi abantu bariye uwo muntu arajya iryo jambo, arajya ubwo butumwa buba buvuye ku Mana. Ibyo kandi byaranashushanirijwe na hariya mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli, igihe we yajya igitabo igitabo kimeze nk'umuzingo, icyo yari ahawe kugira ngo akijye, hanyuma araheza aravugishwa, avuga ibintu byategerezwa kuba. Nimurabe ngaha mu kigabane cya 3 muri Ezekiyeli, umurongo wa 1 ukabandanya, haravuga hati, ndetse no mu kigabane cya 2 muri Ezekiyeli, reka turabe icyo havuga. Ikigabane cya 2 muri Ezekiyeli, umurongo wa 6 ukabandanya, haravuga hati, umurongo wa 3 haravuga hati, arambarira ati, mwana w'umuntu, ngutumye ku Bisirayeli, ku ihanga ry'abagarariji bangararije, bancumuye ko bona basekuruza, gushyitsa no kuri uyu munsi nyene. Ni abana b'inshinyaguza b'imitima ikomantaye, abo nibo ngutumye ko uzubabarire utuku niko umwami uhoraho agize. Nabo bazokumva canke batazokumva, kuko ari inzu y'abagarariji. Ariko rero bazomenya yuko uvugishwa n'Imana yabaye muri bo. Kandi nawe mwana w'umuntu, ntuzubatinye. None ni kubera ko amubwira ati mwana w'umuntu, kuko umuvugishwa ni umwana w'umuntu canke mwana w'umuntu. Iryo ni izina ry'icitiriro ry'umuvugishwa, mwana w'umuntu canke umwana w'umuntu. Nicyo gituma Kristo nawe yakoresha iryo zina ry'icitiriro, kuko yari umuvugishwa. Imana iravuga iti, kandi nawe mwana w'umuntu, ntuzutinye n'amagambo yabo, niyo woba mu mikere no mu mahwa, ukabana na za sikorupiyo, ntuzutinye amagambo yabo, canke ngo uranduge umutima n'igitsure cyabo, naho ari inzu y'abagarariji. Nuko uzubabarire amajambo yanje. Rero murabona, Imana yaramubwiye iti, uzubabarire amajambo yanje. Nuko rero Imana yategerezwa gushyira mu kanwa k'uwo muvugishwa no mu mutima wiwe, mu mutima w'umuvugishwa Ezekiyeli, ijambo ryayo, ijambo ry'Imana. Reka turabe ingene Imana ishyira iryo jambo mu kanwa no mu mutima w'uwo muvugishwa. Iravuga iti, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Ariko weho mwana w'umuntu, niwumve icyo nkubwira, ntube umugarariji nk'iyo nzu y'abagarariji. Asamika akanwa kawe, maze icyo nguha ukijye. Ngize ntya, mbona ukuboko kuramvuye kuza iyo ndi, maze mbona gufise umuzingo w'igitabo. Kubera ko umuzingo w'igitabo, kuko bwa mbere Bibiliya ivyanditswe n'ibitabo ntibyari bimeze nk'uku, biteranije nk'uko, ahubwo yari imizingo izingurwa, ibitabo by'imizingo. Haba hari kwizina canke umutwe w'amajambo w'ibiri mu ico gitabo, imbere naho hakaba harimwo ibiri mu ico gitabo. Nk'uko n'ubu tuba dufise igitabo, hanze hakaba handitse ko umutwe w'amajambo w'ico gitabo, ariko imbere muri cyo hakaba harimwo ibigize ico gitabo. Rero ngaho Imana yarabwiye umuvugishwa Ezekiyeli iti, asamika akanwa kawe, maze icyo nguha ukijye. Yasamitse akanwa kugira ngo ajye ivy'Imana igira imuhe. Yabonye ukuboko kurimwo igitabo cy'umuzingo, nk'uko ibitabo byakogwa mu icyo gihe. Rero we mu mwanya yategezwa kujya icyo gitabo. Ariko murabona ibiwe yariko abibonera mu buringanire bwa 6, aribwo buringanire bwa teofaniya n'uburinganire bw'ijambo. Ntihari muri ubu buringanire, nta nubwo cyari igitabo gifatika cyo mu ubu buringanire kitumenyereye. Kubera iki?
kuko umuntu ntiyohava ajya igitabo cyo mw'ubu buringanire kugira ngo hanyuma ace avuga ati ubu rero ngira mvugishwe mvuga ibyo nariye byose. Ahubwo abaye ari umuvugishwa w'Imana yakira iryo jambo akaryakira mu buringanire bwa gatandatu, akarirya mu bugingo bwiwe, hanyuma agaheza akamenyekanisha ibiri mu iryo jambo aba yahawe n'Imana. Rero nimurabe haravuga hati akizingururira imbere yanje, kandi cyari cyanditswe imbere n'inyuma, cyanditswemwo intimba n'amaborogo n'amahano. Ni ukuvuga cyari cyanditswemwo ibihano by'Imana biza ku ihanga ry'Abaheburayo. Mu kigabane cya gatatu tubandanije dusoma haravuga hati, nuko arambarira ati, mwana w'umuntu, icyo ubonye ukijye, ujye uwo muzingo, uheze ugende ubarire inzu ya Isirayeli. Nuko nasamika akanwa angaburira uwo muzingo. Arambarira ati, mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe, uyuzuze uyu muzingo nguhaye. Nuko ndawujya mu kanwa unsosera nk'ubuki. Maze arambwira ati, genda ushikire ab'inzu ya Isirayeli ubabarire amajambo yanje. Ayo majambo yari ari mu icyo gitabo mw'uwo muzingo. No mu byashyiriwe Yohana naho murabona ingene hisubiramo nk'iyi shusho nyene, nk'ibi nyene vyabaye, aho umumarayika w'inkomezi ari we Kristo mu kuza kwiwe, aho ahereza umuntu igitabo gihesha uburenganzira kizinguriye kugira ngo akijye, hanyuma aheza avugishwe iby'amahanga menshi, amoko menshi n'indimi nyinshi. Rero murabona ingene ku munsi w'iherezo twari kuzoronka ijambo rihishuwe mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kandi hari kumenyeshwa ibi bintu byose bitegerezwa kubera kuri uyu munsi w'iherezo. Ni ukuvuga byari kugurwa bigahishurwa. Gutyo rero ukugarurwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana kugaheza kugahinduka ukuri. Iyo havuzwe ukugarurwa kw'ibintu byose cyangwa gusubizwa byose, haba havuzwe ugusubizwa mu bugingo budashira ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bakaronka umubiri uhoraho. Ndi kuvuga haba hariko haravugwa ukoragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana, ariko guhindurwa kw'imibiri yacu hamwe n'izuka ry'abapfiriye muri Kristo bazukiye mu mibiri ihoraho. Kuko abambere babanza kwinjira mu mugambi w'ukugarurwa kw'ibintu byose n'abana b'imfura b'Imana batoranijwe b'Imana, no kuvuga abagize umubiri w'ibanga w'Umwami Yesu Kristo. Kandi kugira ngo ivyo bigarugwe, Umwami Yesu Kristo kandi muri Matayo mutagatifu kigabane cya 17 umurongo w'10 haravuga hati, abigishwa baramubaza bati, none rero niki gituma abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Yesu arabishura ati, Eliya azoza koko, aroranye vyose neza, ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamwigiriye uko bagomba kose. Uko ariko n'Umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Bona abigishwa batahura ko yababwiye Yohana umubatizi, Matayo 17 umurongo w'10. Rero murabona ko kugira ngo imitima y'abavyeyi isubizwe ku mitima y'abana, no kuvuga ukugarurwa ko kwizera kw'abavyeyi, ukwizera kw'Abaheburayo mu gihe cy'ivyagezwe, ukwizera kwabo kuriko kuragarurwa kujanwa ku kwizera kw'Abakristo, ukwizera kw'abigishwa, haje Yohana umubatizi. Hanyuma naho kugira ngo habe ukugarurwa kw'imitima y'abana, kugira ngo isubizwe ku kwizera kw'abavyeyi, ukwizera kw'abigishwa kw'intumwa, haje Revera buriya mu Marion Branham ariwe yabaye Eliya, yari kuza mu kugaragara kwe kugira kane,
akaza nk'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko aragarura ukwizera kw'abakristo, ariko arasubiza abana b'Imana, abasubiza ku kwizera ko ababyeyi babo aribo bigishwa intumwa. Hanyuma naho ku munsi w'iherezo turafise naho nyene isezerano ry'uko Eliya azogaruka ku ncuro igira gatanu. None Eliya azoba ariko arakora iki agaragaye ku ncuro igira gatanu? Murabona, igihe yaza ku ncuro igira gatatu yaje ariko aragarura ivyazimiye, aje ku ncuro igira kane yaje ariko aragarura ivyazimiye, aje ku ncuro igira gatanu naho nyene azoza ariko aragarura ibintu. Azoza mu gihe cyo kugarurwa kw'ibintu vyose, gutunganywa kwa vyose. Uwe azotunganya vyose, agarure atunganye neza vyose. Eliya azoza aroranye vyose neza, kugira ngo habe uko kugarurwa kw'ibintu ku munsi w'iherezo. Hazoba hari Eliya, ni ukuvuga ubukozi bwa Eliya bugaragaye ku ncuro igira gatanu. Na Mose nawe azoba hari, ubukozi bwa Mose buzoba bugaragaye ku ncuro igira kabiri, kuko ivyo n'ibiti bibiri vy'imyera yo mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 11 umurongo wa 3 kabandanya, biboneka no muri Zakariya ikigabane ca 4. Abo n'abasigwa babiri bama imbere yo kugaragara kw'Imana, kandi abo barungikwa ku munsi w'iherezo mu gihe cyo kugarurwa cyangwa gusubizwa ibintu vyose. Ubukozi bwa Yesu nabwo nyene bwari kuzoba buri ngaha ku isi ku ncuro igira kabiri ku munsi w'iherezo. Ivyo vyose bigaragarira mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami kuri uyu munsi w'iherezo, mu gihe cyo kugarurwa kw'ibintu vyose cyangwa gusubizwa vyose, aho abapfiriye muri Kristo bazozuka, natwe bariho turi bazima tugahindurwa. Ubu bukozi bwa Mose, bwa Eliya no bwa Yesu buzoba bugaragajwe na Yesu Kristo, bugaragajwe na Mpwemu Yera, bugaragaje biciye mu mumarikanwa wiwe. Kandi hazoza ukugarurwa kwa vyose. Ico nico gituma Kristo ahereza umumarayika wiwe ako gatabo gahesha uburenganzira, kuko hageze igihe cyo kugarurwa kw'ibintu vyose cyangwa gusubizwa vyose. Rero turabonye iri banga ryo kugarurwa kw'ibintu vyose. Hazonagarurwa n'ubwami n'intebe ya Dawidi hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, aho Kristo azokwicara nk'umwami w'abami n'ubwanza baganza. Kandi Kristo azokwicarana nande? Mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 3 umurongo wa 21, Kristo aravuga ati, unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje. Aho rero hazoba hari umumarayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, ahari mu gihe cyo kugarurwa kw'ibintu vyose, kugira ngo abe igikoresho cya Yesu Kristo, kugira ngo akoreshwe na Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo azoba agaragaye mu buryo bwa Mpwemu yaragaragariye mu mumarikanwa wiwe, ariko arakora umugambi, integuro yiwe yose yo kugarurwa kw'ibintu vyose. Rero murabona ko mu gihe cya nyuma, mu gihe cyo kugarurwa cyangwa gusubizwa vyose, aho niho dufite isezerano ryo kuza kw'abamarayika b'umwana w'umuntu bazanye ijwi rirenga ry'inzamba, bariko barahamagara begeranya batoranijwe biwe ku munsi w'iherezo. Rero ku munsi w'iherezo hariho ikibanza ico Kristo azoba agaragariyemo, agaragaye biciye mu mumarikanwa wiwe, ikibanza azorungikamo umumarikanwa wiwe, nk'uko habayeho ikibanza aho Kristo yagiye aragaragarira muri buri mumarikanwa wo muri buri ntambwe cyangwa buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga. Muri ibi bihindwe vyamaze kurengana, muri Pawulo yarahagaragariye, kandi ikibanza yagaragariyemo cyabaye Aziya ntoya yo mu buseruko. Mu mumarayika wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, Kristo yaragaragariye mu bibanza byo mu Burayi, mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi. Hanyuma naho mu ntambuko y'indwi y'ishengero ry'abanyamahanga, Kristo yaragaragaye biciye mu mumarikanwa wiwe Revera William Marion Branham mu ntambuko y'indwi cyangwa igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. Yagaragariye he? Muri Amerika ya ruguru. Ku munsi w'iherezo naho Kristo yari kuzoba agaragariye mu mumarikanwa wiwe, umumarikanwa w'ikiringo cy'ubwami n'uw'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Agaragariye he? Muri Amerika Latine na Karayibe. Icyo nicyo kibanza cyagenywe n'Imana ko kiberamo iki kintu gikomeye cyo ku munsi w'iherezo.
aho Kristo yari kuzoba agaragaye biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, kandi yari kuzoba ariko araduha kujya ku ijambo ry'iwe, ariko araduha kujya ku icyo gitabo gihesha uburenganzira, ariko araduha kujya ku gitabo gihesha uburenganzira. Nuko rero agihereza umumarayika n'umwe wiwe, nawe akakijya, agaheza akaduha ko icyo gitabo gihesha uburenganzira. Gute? Ariko aratubwira iryo jambo, kandi twebwe twakira iryo jambo mu bugingo bwacu, tuba turiko turajya ku icyo gitabo gihesha uburenganzira, turiko turajya iryo jambo. Kubera iki? Kugira ngo kuri uyu munsi w'iherezo, mu kimpumbi cy'indwi, ku munsi w'Imana, ari uwo munsi turiko turabako, twebwe duhindurwe nk'uko biri mu isezerano rya Kristo. Abapfiriye muri Kristo nabo bazukire mu mibiri ihoraho, kuko umunsi w'iherezo ku batoranijwe n'Imana ni igihe cyo kugarurwa, cy'uko basubizwa mu bugingo budashira, tukaronka umubiri uhoraho, tukagira ishusho n'akameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero ishusho n'akameremere ibyo Adamu yatakaje mu kugwa bizogarurwa kuri uyu munsi w'iherezo. Twizeye Kristo nk'umukiza wacu, tukaronka mpwemu wiwe yera, twaronse ishusho yiwe, umubiri we wa teofaniya, cyangwa umubiri wa teofaniya wacu uwo yaduhaye. Turonse uguhindurwa kw'imibiri yacu, naho tukaronka umubiri uhoraho, aho tuzoronka kameremere yiwe. Gutyo tuzoba turonse ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kandi twese tuzogira integerabwenge zibiri zikorera icyarimwe. Rero tuzoshobora kwitegereza tubone mu bundi buringanire, tuzoshobora kubona n'ingabo zo mu ijuru nk'uko yashobora kuzibona Mose, nk'uko yazibona Aburahamu, Isaka, Yakobo, nk'uko yazibona umuvugishwa Eliya, nk'uko yazibona umuvugishwa Elisa, nk'uko yazibona umwe mu bavugishwa b'Imana, nk'uko na Kristo nawe yashobora kubona izo ngabo igihe yari ari ngaha ku isi. Rero murabona ingene twashyitse mu gihe cyo kugarurwa kw'ibintu byose. Twarashyitse ku munsi w'iherezo mu kimpumbi cy'indwi n'ikiringo cy'ubwami, ahazobera ukugarurwa kwa buri mwana w'Imana, agasubizwa mu bugingo budashira, akaronka umubiri uhoraho, kandi akaronka ubutware bwose n'ububasha ubwo ahabwa n'icyo kibanza cyo kuba ari umwana w'Imana yarazwe mu mwuzuro, kugira ngo tuganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma tunaganzanye n'ibihe bidashira. Turabonye ibanga ryo kugarurwa kw'ibintu byose cyangwa gusubizwa byose, kandi turabonye n'igihe aho iryo banga ryari kuzohishurirwa abana b'Imana, kugira ngo rishikirizwe ku munsi w'iherezo, ari cyo gihe cyo kugarurwa kw'ibintu byose, ugusubizwa byose. Kandi kugira ngo dusozere, reka turabe umwanya dusigaje wo kurungika amajwi kuri radiyo. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, intumwa Petero mutagatifu yaratubwiye mu butumwa bwiwe bwa kabiri, cyangwa mu ntahe yashinze igira kabiri, aravuga ati, ariko ivy'Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo bose bitari bwabe yuko Kristo wayo azobabazwa, ivyo yabishikije ityo, nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana, kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranyirijwe kera, niwe Yesu, ariko ijuru rikwiye kumwakira gushyitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bishasha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. N'iryari hari isezerano ryo kuza kwa Kristo, ni mu bihe byo guhindura byose bishasha cyangwa gusubizwa byose, ni ku munsi w'iherezo mu kimpumbi cy'indwi, ari wo munsi wo Kristo yasezeraniye ko azura abapfiriye muri we, agahindura n'imibiri ya twebwe natwe abariho turi bazima kuri iyi si,
kandi abapfiriye muri Kristo nibazukira mu mibiri ihoraho, natwe abariho turi bazima tuzoba dusigaye kugeza mu uwo mwanya aho abapfuye bazoba bazutse, natwe tuzohindurwa. Ariko hagiye uba baragenda imbere y'izuka, kugeza n'ubu izuka ntiriraba, hagize ubu baragenda ubwa mbere, azogaruka ari mu mubiri uhoraho kandi azotubwira ati nagarutse. Urashobora kubona umubiri uwo Kristo yavuze ko yari kuzompa, natwe tubabonye tuzoca duhindurwa, natwe tuzobabwira tuti raba nanjye umubiri umwami Yesu Kristo ampaye mw'uyu mwanya, umubiri usa n'uwo gwawe, umubiri uhoraho, umubiri uhawe ubwiza, umubiri uboneka ufise hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuka. Uwo ni wo mubiri uhoraho we yasezeraniye umwe wese mu bana biwe. Kandi murabona ko ivyo ari ivyo mu gihe cyo kugarurwa kw'ibintu vyose cyangwa gusubizwa vyose, uguhindurwa kwa vyose bishasha. Kandi turi mw'ico gihe, turi ku munsi w'iherezo mu kimpumbi c'indwi no mu kiringo c'ubwami, ari cyo gihe cyo kugarurwa kw'ibintu vyose. Turabonye banga ryo kugarurwa kw'ibintu vyose n'igihe kiberamwo uko kugarurwa kw'ibintu vyose. Rero bakundwa, nshuti zanje, bene data muri ngaha n'abadukurikiranira kuri radiyo, mube mwiteguriye uko guhindurwa. Mwiteguye gute? Muriko murakira ijambo ry'Imana, ubutumwa bwa Kristo bwumvikana biciye mu mumarayika we kuri uyu munsi w'iherezo. Ubutumwa butumenyesha ibi bintu vyose bigira bibe vuba, gutyo bukadutegura kugira ngo duhindurwe, tuzamugwe kuri uyu munsi w'iherezo, tujye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Mbega barihe abari kuzokwakira ubu butumwa, abari kuzokwakirira ijambo, abari kuzokwakira igitabo gihesha uburenganzira bakakijya kuri uyu munsi w'iherezo kugira ngo basubizwe mu bugingo budashira bahawe umubiri uhoraho? Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe, turiko turakira iryo jambo, turiko turakira igitabo gihesha uburenganzira kugira ngo vuba duhindurwe, tuzamugwe nk'uko Kristo yabisezeranye, akabisezeranira abana biwe, ishengero ryiwe. Bikaba mu gihe cyo kugarurwa kw'ibintu byose. Rero turabonye iri banga, ibanga rikomeye. Ariko nimuraba uburyo buciye bugufi bw'ingene iri banga ryari kuzohishurirwa abana b'Imana, kugira ngo tube twiteguye kuri uyu munsi w'iherezo, kugira ngo duhindurwe, tuzamugwe, kandi tube tuzi ko turiko turaba mu gihe cyo kugarurwa kw'ibintu byose, ugusubizwa byose. Ibanga ryo kugarurwa kw'ibintu byose, murabona ingene iri banga twarihishuriwe twebwe kuri uyu munsi w'iherezo. Rero ubu turashobora kubona ibintu byose biri mu iryo banga. Umugambi w'Imana wose uhwanye no kugarurwa kw'ibintu byose, uwo mugambi uca hirya no hino y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Ubwo nibwo butumwa, uko niko guhishurirwa kw'Imana gukomeye cyane, uko Kristo yari guha ishengero ryiwe mu gihe cyo kugarurwa kw'ibintu byose, uguhindurwa byose bishasha. Kandi uku guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, uku guhishurirwa kuravugwa kandi kuri mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Nk'uko ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana, ariko arakora igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo, iryo banga uko guhishurirwa kuri hehe? Kwari mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu. Ubu naho
ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Iryo banga ririhe? Riri mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Hariko haramenyekanishwa uko guhishurirwa, kumenyeshwa abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana ku munsi w'iherezo. Bikorerwa mu kibanza ikihe? Muri Amerika Latine na Karayibe. Icyo nico kibanza aho iryo banga rihishurirwa, rigahishurirwa abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi rihishuriwe ngaho rigakwira mu isi yose y'ivi ikagera, rizoshika no ku ihanga ry'Abaheburayo ari bo barorereye barindira iryo guhishurwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, uguhishurwa ko kuza k'umwami w'abami n'uganza abaganza, ajya mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe kugira ngo yisubize intebe y'ubwami ya Dawidi, yisubize ubwami kandi yisubize n'ubwami bwo kuganza atari ihanga ry'Abaheburayo gusa, ahubwo ubwami bwo kuganza amahanga yose. Kuri jewe yari amahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe mw'iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'iri banga rihwanye n'umunsi w'iherezo, ibanga rihishurwa kuri uyu munsi w'iherezo, kandi Kristo ararihishura ku munsi w'iherezo, akarihishurira ishengero ry'iwe, akarihishura biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, kuko we Kristo kuri uyu munsi w'iherezo aza nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Nico gituma azana igitabo gihesha uburenganzira, kandi azanye igitabo gihesha uburenganzira abaje ari n'ububasha n'ubwiza. Kuri jewe wari umugisha ukomeye cyane kuba nari kumwe namwe bagenzi banje, inshuti zanje muri ngaha n'abadukurikiranira kuri radiyo. Ndiko ndabamenyesha ibanga ryo kugarurwa kw'ibintu vyose, gusubizwa vyose, guhindurwa vyose bishasha. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese wo muri mwebwe, kandi Kristo abungura ubwenge mu mwuzuro, ahikingura umutima wanyu kugira ngo mushobore kubona no kwakira, mushobore gutahura aya mabanga yo mu bwami bw'ijuru. Gutyo rero dutegurwe kugira ngo duhindurwe, tuzamugwe kuri uyu munsi w'iherezo. Ese Yesu Kristo marayika w'isezerano yobahezagira, abaho umugisha, kandi vuba twese duhindurwe, tuzamugwe, tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Na jewe nanje jewe ndarindira yuko guhindurwa nanje, kuko muri uyu mubiri sinoshobora kujya mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru. Ndakeneye umubiri mushasha nk'uko n'umwe wese wo muri mwebwe namwe muwukeneye, kandi tuzowuronka kuko Kristo yarabisezeranye muri iki gihe, aricyo gihe cyo kugarurwa kw'ibintu byose bigahindurwa bishasha. Inshuti zanje mwese na bene data muriko mudukurikiranira kuri radiyo, murashobora kwandika canke mugahamagara ku bibanza no ku nimero za telefone aza kubaha Revera Miguel Bermudez Marine, kugira ngo musabe ibitabo bitangwa ku buntu birimo ibikorane bisa n'iki, kugira ngo buri munsi murushirize kuronka ubumenyi bwinshi, ubumenyi bw'ibi bintu vyasezeranywe ko bibera muri iki gihe cya nyuma. Imana ibahezagire kandi barindi bazigame. Reka ndabasigarane mwebwe abadukurikiranira kuri radiyo na mwebwe abari ngaha, ndabasigarane na Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye kandi ababwire ibibanza, bahe n'inimero za telefoni. Mufate ikaramu n'urupapuro kugira ngo mwandike ivyo bibanza n'izo nimero za telefoni. Imana ibahezagire kandi mugire ijoro ryiza. Gracias a Dios.